Bakunzi ba YouTube channel Umuco w'Ijambo Ministries, twongeye kubaha kaze aho muherereye hose. Turizera ko muguwe neza, turizera kumugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Kumbure no bwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, nagira ngo tusabe ukore sabone kugira ngo uzoze urabana natwe mu biganiro byacu bya misi yose, ibiganiro byiza bishingiye ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105, aho ijambo ritubwira ko ijambo ry'Imana ari itara rimurikira inzira zacu, ari umuco umurikira ibirenge byacu. Turikiri muri buno buzima turakeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ritubere umuco, ritubere itara ritumurikire. Rero ndaguhaye kaze kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro byacu bya misi yose. Kenshi dukunda gukoresha ururimi rw'icyongereza ndetse n'ikirundi, aho dutumira abakozi b'Imana batandukanye baravuga ikirundi, igiswahili ndetse n'icyongereza. Rero buri muntu wese abahawe kaze, yaba ufise intahe canke ijambo ugomba gusangiza abandi, umuryango uba wuguruye. Rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana ku murongo. Si ubwa mbere si n'ubwa kabiri dukoranye ibiganiro, ama dukorana ibiganiro, kumbure benshi muramaze kumukurikirana. Mtumishi wa Mungu, tunaguhaye kazi. Murakoze cyane. Mbanze ndabaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nk'uko bisanzwe Eric Sezibera, nkaba kandi nshimiye cyane umukozi w'Imana David ku bw'umwanya wongeye kandi kumpa. Ndazi neza ko tumaze gukorana n'ibyo, ariko kandi aya mahirwe ndayashima Imana ubugira kandi ndizera ko hamwe na Kristo tugiye gukomeza kuronka ijambo rihishuwe kuri bajya bose badukurikirana, bagashobora kwakira umuco w'ijambo nk'uko topic ya channel ivuga. Mwami Imana abahezagire abakunda kudukurikirana bose bari hirya n'abari hino. Nukuri ndashima cyane amavuta y'abakozi b'Imana batandukanye bamaze gukora ibiganiro bitandukanye, bari muri Kenya, bari mu Burundi, abari muri Nigeria, n'abari muri Amerika, n'abandi bari mu bihugu bitandukanye bashobora kuba bariko barategurwa muri gahunda ya muhimu yera ko bazoshobora gukora ibiganiro bakoranye n'umukozi w'Imana David kuri channel Umuco w'Ijambo. Mwese ndabashimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mbere yuko dutangura ikiganiro cyacu, reka dusenge Imana, reka nsenge nawe uraza gusenga uheza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje. Imana, ndasenze kugira ngo mwemu wawe abe ari waganza kino kiganiro kuva gitanguye. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenge umukozi wawe Sezibera kugira ngo Mwami Imana umwuzuze ihishurirwa. Imana ntaba ari we avuga, ariko wowe uvuga uciye muri we, kugira ngo Uwiteka Imana amajambo yose aza kuva mu kanwa kiwe aze kubaka, aze uhoma no guhindura imitima ya benshi bariko barakurikirana kano kanya. Ndagushimiye, tubisabye Imana mu izina ya Kristo Yesu twizeye. Amen. Mwahawe kaze kandi nibaza uyu munsi urafise umuntu umwe canke babiri ushaka kuramutsa imbere yuko utangura ikiganiro. Yes, ego cyane. Ubwa mbere nari numva ku mutima wanje ariko aradubiza ko abantu na nyine nari nifuza kuramutsa koko nk'uko bivuze kugira ngo wandavye mu mutima. Nashaka kuramutsa abantu njyango ndondagure, na cyane cyane aba man of God cyangwa abakozi b'Imana bamaze gukorera kuri Umuco w'Ijambo, mpereye kuri Valerie ari mu gihugu cya Kenya. Nkashobora kuramutsa
Chinedu n'abandi bakozi b'Imana bamaze gukorana ibiganiro bo muri Nigeria. Chinedu wumva ko ni umwubahwakazi wawe, umwamikazi wawe, urumva ko ni uwawe nyine wa hafi yawe, Imana yaguhaye, Imana ibahezagiye kabisa. Nashaka kuramutsa Dimitri, ndashaka kuramutsa Patrick, nabonye ikiganiro cyabo. Ndashaka kuramutsa Pasiteri uyu mwakoranye ikiganiro nyine kino gishasha Obede, ndamuramutsa mu izina rya Yesu. Ndashaka kuramutsa n'abandi benshi cyane bakurikirana ibiganiro bishikirizwa ku muco w'ijambo. Imana mw'ijuru ibahezagiwe, n'abandi bose nabuze amazina murahezagiwe cyane mu izina rya Kristo Yesu. Nanje mbonereho kuramutsa Claudia. Yego Claudia, Imana umugisha. Nubwo narabona comment nyinshi cyane mu biganiro by'umuco w'ijambo, nibaza ko arabiraho nuko yanga kuvuga. Abantu bakunda kwibera mu bikari mugane Nyagashani barabigize ubw'impuhemu bw'isi. Nukuri ndibuka igihe kimwe twarakoze ikiganiro turi kumwe nawe c'ubuzima n'ubw'impuhemu. So uyu munsi ndifuza yuko twoja kabisa mu mizi cyane gose, nk'uko ukunda kubivuga, nk'uko ufise na groupe wa créé beye mu Giswahili hitwa Neno la Ufunuo. Yes, iryo jambo rihishuwe turijemo kabisa, yumviriza abantu batahure ukuntu ubuzima ari ubw'impwemu, kuko atahishurirwa ntushobora kumenya ubuzima bw'impwemu bwaribwo. Utegerezwa kuba umunyehishurirwa canke kuba umunyampwemu, kuko ntiwohishurirwa uri mu mubiri kabisa. Rero agatuti ni gwawe amazababu nahe yawe. Merci beaucoup. Hariho topic imaze imyaka myinshi cyane yitwa ngo ubuzima n'ubw'impwemu, kandi si Sezibera wenyine ayimaranye igihe, kuko benshi bazi ngo ni Sezibera yayizanye, ariko ntabwo ari Sezibera yayizanye, ahubwo irafise iyo yavuye, kandi noneho ntiyavuye kure, yavuye muri Bibiliya. Ariko hariho n'abandi bantu benshi, hariho n'abandi bantu batanguye guhishurirwa ko ubuzima ari ubw'impwemu. Nanje ubwanje ntarabihishurirwa, ariko hagati aho haraciye igihe gitoya Imana yongeye kumpishurira ijambo ryayo, na cane cane mu kwagura iyo topic maranye igihe kinini cyane bitwa ubuzima n'ubw'impwemu. Mu bisanzwe harageze igihe basigara banyitwa ngo ubuzima n'ubw'impwemu, abantu benshi bakampamagara ngo ngo ubuzima n'ubw'impwemu, abandi ngo bakampamagara ngo byose ni bya mpwemu. Umva ugeze aho abantu baguhamagara ngo byose ni bya mpwemu, ngo ubuzima n'ubw'impwemu, urumva ko ako gatopiki kaba kabaye kanini kuri wewe kabisa. Ubu rero tugeze ahantu Mpwemu Yera, nk'uko nkunda gushimira Mpwemu Yera. Mpwemu Yera yarashoboye kungenderera biciye mu ijambo ryiwe, kandi biciye mu cyitegererezo. Ngerageje kwigira ku ntumwa n'abahanuzi, nkaraba ibikorwa bakoze, nkanagenda araba uburyo Imana yagendanye n'abatwitangiye imbere, babandi dusoma mu Baheburayo igice c'11, aho batubwira ngo ababaye abahizi mu kwizera. Nagerageje kubigira ko, ngerageza kwigira ku ntumwa za Kristo, ngerageza gukomeza gusoma ijambo no kutekana kugira ngo Mpwemu Yera ashobore kungenderera amishurire byinshi. Niho nashoboye guhishurirwa ijambo ryiyongera ku buzima n'ubw'impwemu, inca ntora icyo bivuga ngo
impwemu itera ubugingo canke ngo ubuzima n'ubw'impwemu itera ubugingo. Mu yandi magambo hari akandi kantu kiyongeye ko hejuru ku buzima n'ubw'impwemu. Ubuzima n'ubw'impwemu hari akandi kantu kiyongereye hejuru kavuga ngo itera ubugingo. Uyu munsi rero ndipfuza ko aka kantu ngo itera ubugingo inza kugatebako, kuko Imana imaze kunyigisha aka kantu ngo itera ubugingo, nasanze ari akantu gakomeye rwose cyane, mbere rimwe sinzi ko novyita, karakomeye rwose. Niyo mpamvu nari nipfuza ko uyu munsi novuga ko ubuzima n'ubw'impwemu itera ubugingo, canke nkavuga ngo impwemu itera ubugingo. Ubwo tugiye gusoma canke kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 63. Yohana igice cya 6 ku murongo wa 33, ndasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haravuga ngo impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amajambo bakuye ni impwemu n'ubugingo. Ndasubiramwo. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Amen. Urya rero nta n'iyindi mirongo nsoma. Ubushize nsa n'uwasomye imirongo myinshi, ariko nshimira muhemu yera ko uno munsi nta mirongo myinshi nza gusoma, kuko turi ku ijambo rivuga ngo impwemu itera ubugingo. Ariko hariho igice kimwe nza gusoma gusa mu guheraheza, mugabo nta handi hantu usoma. Ngiye kugerageza gusigura iri jambo kugira ngo bishobore gufasha cyane cyane ba bandi bizera ngo ubuzima n'ubw'impwemu bigahereraho. Kuko hariho bamwe bizera ngo ubuzima n'ubw'impwemu bigaherera aho. Abo nabo se abandi ngiye kubavuga ko abizera ubuzima n'ubw'impwemu bigahereraho ni babandi bifashisha ijambo dusanga mu Bikorinto ba 2 igice cya 5 ku murongo w'7. Si bibi, si ijambo ribi, ni ijambo ryiza. Bibiliya ivuga ngo kuko tutagendeshwa n'ibyo tubona, ariko tugendeshwa n'ibyo twizera. Ndashaka ngo iki kiganiro cyumvikane neza uyu munsi. Umuntu yumviriza iki kiganiro wese cyangwa azocyumviriza yumve ijambo riko riravugwa ngaha iryo ari ryo, ejo ntibazogire commentaire zitajanye n'ico umuntu yavuze. Ndiko ndavuga ku kantu witwa ubugingo canke itera ubugingo. Ubuzima n'ubw'impwemu itera ubugingo. Uyu munsi rero birarengeye ubuzima n'ubw'impwemu. Umuntu wese ashaka aka kantu agategere, birarengeye ubuzima n'ubw'impwemu. Kuko impamvu birengeye ubuzima n'ubw'impwemu nuko hiyongereye kandi kantu kavuga ngo itera ubugingo. Aha niho kode iri. Yego. Rero iyi kode niyo ngiye gushaka kuvuga ko. Ariko sindaheza kuvuga abizera ubuzima n'ubw'impwemu gusa. Abizera rero ubuzima n'ubw'impwemu ngiye kubavuga mu mwanya muto. Incenza rero ku mpwemu itera ubugingo, incenza ku itera ubugingo canke ku bugingo. Icambere, umuntu amaze kuvyagwa, iyo umuntu amaze kuvyagwa avyagwa na mpwemu nk'uko ivyanditswe vyera bibivuga.
iyo umuntu amaze kuvyagwa na mpwemu, Bibiliya ivuga ngo umuntu iyo amaze kuvyagwa na mpwemu nawe nyene aba ari mpwemu, kuko Bibiliya ivuga ngo ikivyawe ni mpwemu naco kiba ari mpwemu, kandi ikivyawe n'umubiri naco kiba ari umubiri. Iyo rero umuntu amaze kuvyagwa na mpwemu aba abaye umuntu w'impwemu. Muri ico gihe bica vyitwa ubuzima n'ubw'impwemu, ubuzima bw'impwemu. Muri ico gihe rero iyo ubuzima bumaze kuba ubw'impwemu, umuntu ntaba ahejeje umugambi w'Imana. Mu yandi majambo, umugambi w'Imana ntuherera mu buzima n'ubw'impwemu gusa, ahubwo umugambi w'Imana urabandanya gushika ahantu iyo mpwemu cyangwa ubwo buzima bw'impwemu buzana ikintu bitwa ubugingo, canke bitera iyo mpwemu itera ubugingo. Iyo tuvuze ngo impwemu rero itera ubugingo, ni ibintu bica bibandanya vyaguka. Amen. Ariko ukwizera kwa kino gihe canke kwa benshi muri kino gihe n'inyigisho za benshi muri kino gihe zatumye abantu bizera ubuzima bw'impwemu gusa, ntibizera iyitera ubugingo canke ntibizera ibijanye n'ivy'ubugingo canke ibijanye n'ivy'ubugingo byahereye mu mpwemu gusa, ariko ibijanye no gutera ubugingo ntabyo bitayeho. Ibijanye no gutera ubugingo ntibabyumviriyeho canke ntibabyigishijwe, kuko hari igihe uhura n'abigisha bakakwigisha ibice by'ibyo bategerezwa ugasanga nawe mu buryo bwo kwizera kwawe wizera nyene mu buryo bw'ibimanyumanyu, mu buryo bw'ibipandepande, utazi ukuri kose k'ubuzima bw'Ukristo. Canke bakanakuzimiza. Yego, bakanakuzimiza, kandi mu kukuzimiza bakuzimiza mengo biri mukuri. Yego nyene, ariko uri murazimira. En fait tuvuze kuzimira, umuntu azimirira muri zina rya Yesu Kristo, umuntu azimirira muri izo nyigisho bamwigisha zegamiye Kristo, ariko ugasanga ni inyigisho z'ibipandepande zituma inzuguruzuguru ameze nk'ababisirayeli, yizungurukako aguma yisanga hahandi. Yani mu yandi majambo n'ubuzima. Aka kantu narigeze kukigisha ko muri groupe nari narakreye kera, uranayizi, ariyo nyene ahora yitwa umuco w'ijambo. Narigeze kuba nigisha ku kintu bitwa ubuzima bugaragaza impinduka. Burya rero n'uburya bisa navyo ndi kuri ivyo nyene, burya birasa gose, ni ubuzima bugaragaza impinduka. Nivyo ndiko burya nyene, nubwo naciye mu buhe bitera ubugingo, ariko kandi ni mu buzima bugaragaza impinduka. Ni iyo tubiteranije bingana ubuzima bugaragaza impinduka. Ndipfuza ko umuntu w'umunyabwenge yogerageza kunyumva cyane, umuntu afise ubwenge kandi umuntu yicara akiyumvira akamedita, ashobore kunyumviriza, kuko ibi bintu ndumva ko ari ibintu bisaba umuntu amedita, bisaba umuntu afise ubwenge muhera, ariko arashaka gushikiriza abantu cyane ihuturirwa ry'ijambo rishike mu mitima y'abantu. Amen. Nuko rero ngiye kubandanya, hari utuntu nipfuza kuvuga ko mbere yuko nza kubandanya. Hariho ikintu bitwa ijambo ryo kugororoka, hariho ikintu bitwa ukugororoka, yani icaremwe gishasha. Muri Korino igice sorry ya ishare mu gishasha ndakumva. Muri Korino ndakumva. aruze ya ndakumva ati icare mu gishasha. Mutuvuga ngo mubikoreye into niho ugiye gusoma canke
yes abikorino ba kabiri igice cya 5 bari ku murongo wa 17 avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishasha, ibya kera byose ngo biba bihise. Iryo jambo ni kandi ni ry'ukuri cyane. Mugabo hari zirimwe agahaze, ndashaka tumvikane umere nk'uzu uracishamo mwakanya just abantu bumvira ikiganiro bumva bashobore kumva amajambo yose, badahava baza barahushagirika, bagahava batumva neza icyo umuntu ariko aravuga. Iri jambo ngo ibya kera byose biba bihise, n'ibindi n'ijambo ryo kugororoka n'ibindi cyangwa se inyigisho z'ubuntu, nivyo ndiko njyango mpereko mbere yuko ngenda kuyitera ubugingo, nibyo mbanje guherako kuko ndazi ko hariho benshi izo inyigisho z'ubuntu zaragwiriye, benshi barabyizeye kandi benshi zarabakoreye, abandi nabo zarabishe mu mutwe. Niyo mpamvu ntegerezwa kugira icyo ndabivugako. Ni ukuvuga ngo rero itareme gishasha, ibya kera biba bihise, nta kindi kintu wumva nyine ababaye itareme gishasha. Mugabo aho niho benshi mu bigisha batandukanye badugiye bakatsawe ukugororoka kutava kuri we, kandi ibyo byose ni ukuri. Kandi umuntu ababaye bya kera biba bihise, ibyo byose ni iby'ukuri. kandi umuntu ni umugororotsi bidaturutse mu bikorwa byiwe ibyo ari byo byose yoba yakoze. Umuntu ntiyitwa umugororotsi kubera igikorwa icyo ari cyo cyose yakoze, ku bijyanye n'iby'umubiri cyangwa iby'amaboko yiwe cyangwa ku bijyanye n'iby'ubwenge bwiwe, nta hantu bihuriye. Ukugororoka kuva ku Mana gusa, ni kuva ku muntu n'umwe, kandi uko nako ni ukuri. Mugabo hari ikintu ndiko ndegereza kuvuga. Ibi bintu byose ndiko ndavuga, hariho abantu babikunda, turiko tumurikana akatanga gasubiramo. Ibi bintu ndiko ndavuga, hariho abantu babikunda cyane. Sorry, hariho abatariko barakumva neza. Ibi bintu ndiko ndavuga bijyanye, urashaka kumpa akanya gatoya kuko iri ni jambo riba rikomeye mba nshaka kuvuga kugira ngo umuntu wese aryumve. Iri ni jambo, iki kintu, ibijyanye n'ibyo kugororoka, ibijyanye n'iby'ubuntu bw'Imana, ibijyanye n'ibyo kuba icyaremwe gishasha, kuvuka ubwa kabiri, ibijyanye no kuvyagwa na muhemu ukaba ubaye umwana w'Imana, ibijyanye no guhabwa ubugingo budashira ukaba ufise ubugingo budashira. Hariho abantu babikunda cyane izi nyigisho, hari abantu bazikunda rwose ku buryo bazigumbiriye, bazihobereye, bazikunda atakindi ikintu bukwigisha no mu mashengero yabo. Wibesha ukanavuga n'ibindi utariko uravuga iby'ubuntu bw'Imana, wibesha ukavuga ibindi utariko uravuga ibyo kugororoka, wibesha ugacira hasi ibijyanye ngo shira hasi ibijyanye n'intege nke, wibesha ugacira hasi ikintu cyose kijyanye n'ibindi bintu atari ibintu by'ubuntu bw'Imana, ibyo guhinduka icyaremwe gishasha, iby'abana b'Imana, iby'indimi byo kuvuga mu ndimi zitamenyekana, n'ibindi bintu byinshi. Wibesha ukavuga ibindi binyuranye n'ibyo, boca banagusohora no mu ishengero. hari abantu bameze uko. Abo rero buriya ari ijambo nipfuza ko ryobashikira nabo kugira ngo bakire irindi hishurirwa rirengeye ngaha, kuko nitwemerewe kuguma kuhishurirwa rimwe. Ndiyo atangwa muhemu uhoraho ari ku gikorwa. Pawulo yavuze ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuguma duhishurirwa ibijanye n'ubugombe bw'Imana. Rero ubugombe bw'Imana, reka aka kantu ndagahera heze nce ndakavako. Aka kantu ngira ngo ndakavuge, kandi ndakavuga ko hari akantu nshaka kuvuga. Aka kantu ndipfuza yuko nokavuga neza, atanumuyaga urimwo, atani ikindi kintu kirimo,
ari ijwi ryanjye mwumvirize neza. Ako kantu karavuga ngo umugambi w'Imana uherera mu kuvuka bwa kabiri ngo bicarwe gishasha. Umugambi w'Imana uherera mu kwitwa umugororotsi ubihawe n'Imana. Umugambi w'Imana uherera mu kuvyagwa na Muhemu, nawe ngo ubuhindutse umwana wa Muhemu cyangwa umwana w'Imana. Umugambi w'Imana uherera mu kumenya ijambo ryo kugororoka. Umugambi rero niyo mpamvu nasize ko akantu kiyongera ko kavuga ngo impwemu itera ubugingo. Ubu rero ndagiye ku mpwemu itera ubugingo, ndagiye ku bijyanye rero n'ubugingo, aho ngira ngo nsome muri Yohana igice cya 15, muri Yohana igice cya 15 ku murongo waho wa kangahe, ku murongo waho wa 15. wanashaka ndashobora no kuza gusoma aha nyine muri kino gice kugira ngo abantu baronke umuco, bumve impwemi, bumve ubugingo icyo ari cyo, bumve basi ibirengeye kuvuka bwa kabiri. Mu yandi majambo ngiye kuvuga ibirengeye kuvuka bwa kabiri, ngiye kuvuga ibirengeye guhinduka umwana w'Imana, ngiye kuvuga ibirengeye kwitwa kuri umugororotsi, ngiye kuvuga ibirengeye kudakora icyaha, bimwe Desire yirirwa aratwigisha. Umwe wa mu missionnaire witwa Desire yirirwa aratwigisha atubwira ngo ibijyanye ngo n'ijambo ryo kugororoka, uvuze iby'icyaha acakubwira ati uri shetani, wewe niwo muco afise kandi awuriko neza urimo. Ubu rero nanjye ngiye kuvuga ibirengeye ibyo nawe nyine avuga, cyane ngiye kuvuga ibirengeye n'ibyo abavuga nkawe bashobora kuba bavuga batitaho, batiyumvira ibyo Yesu Kristo bwiwe yivugiye mu kanwa kiwe. Nibyo nanjye ngiye ibyo Kristo, apana ngo ni Paulo, apana ngo ni Yohana, kuko hamwe novuga Paulo waba bahaguruka bakavuga ati uwo ni Paulo si Yesu. Ngiye kuvuga ibyo Kristo Yesu yivugiye ubwiwe. Amen. Icambere Kristo ya aho muri Yohana 16 15. Yohana 16 igice cya 16 umurongo wa 15. cumi na gatandatu 15 sorry 16 sorry. Okay. 16 haravuga ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashyizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Iki nicyo kintu bitwa umugambi w'Imana. Nuvuga ko ari umugambi w'Imana wuzuye. Iki nicyo basi cyuzuza umugambi w'Imana. Mu yandi majambo ni umugambi w'Imana mwiza. Haleluya. Amen. Ni umugambi w'Imana ukomeye. Ni umugambi w'Imana ukomeye. Niyo mpamvu Paulo ibijyanye no kuvuka bwa kabiri
ibijyanye no guhinduka umwana w'Imana, ibijyanye n'ibyo kugororoka. Usomye mu Baheburayo igice cya 6 urabona ukuntu Pawulo abyita inyigisho z'urufatiro. Niki kintu kirakomeye cyane, niyo mpamvu nari nshaka ko badegire babyumva, nari nshaka ko n'abandi bigisha inyigisho z'ubuntu iyo bari hose, iyo bava bakagera, babyumva hama bakamenya neza yuko inyigisho z'ubuntu, inyigisho zo kuvuka ubwa kabiri, inyigisho zo guhinduka abana b'Imana, inyigisho zo kwitwa abagororotsi tutabihawe n'ibikorwa byacu, tubihawe n'Imana. Izo nyigisho nashaka bumve ko hari izindi nyigisho zirengeye izo cyangwa ziyongera kuri izo bakwiriye kwakira, nazo bakazigumbira, bakaziha ishengero, kugira ngo ishengero rya Kristo rihinduke igikimazi. Kuko izo nyigisho batazongeyeko n'ubundi ishengero rya Kristo nta kamaro rizoba rimariye Kristo. Yego nibyo bazobara abana b'Imana, yego nibyo bazoja mu ijuru canke basanzwe bari no mu ijuru, yego nibyo n'abagororotsi nta n'icyaha banakora, ariko ntaco bamariye Imana. Aka niko kantu nari shaka kongera vraiment aka kantu niko nakamwe mu yera ni karuzuye. Ni kuvuga ngo yego nibyo baremwe bishasha, yego nibyo baravuga ubwa kabiri, yego nibyo n'abagororotsi, yego nibyo baracunguwe atanuruhara rwabo rurimwo, n'abagororotsi ataruhara rurimwo, nta n'icyaha banakora. Yego nibyo nta n'icyaha banakora, ni abana b'Imana, kandi Imana nikora icyaha, kandi Imana nikora icyaha basubiramo. Kuko umurundi yaraciye umugani aravuga ngo impfizi y'intama itendera nka se. Rero nimba Imana itakora icyaha, umwana w'Imana nta cyaha yokora, nanjye ndabyemera. Yego nibyo, ariko nabo nyine nibumva iki kiganiro bazoce bandondera, bace banyishura, bambwire ngo ibyo wavuze si byo cyane. Aka kantu Yesu yavuze muri Yohana 15:16, aka kantu baze bagira icyo bakambwiye ko tumve icyo bakavugako. Aha rero inca ngenda, ntabwo ndi busome ibyanditswe byinshi, inca niruka nkaca ngenda ku kantu kigeze kuba igihe Kristo Yesu yari ariko ararengana n'abigishwa biwe. Hama Yesu Kristo yumva afise inzara, amaze kumva afise inzara acarengana ku giti. Icyo giti agiye kukiraba k'umuzabibu ko yoronka ko n'umucungwe cyangwa indimu cyangwa umwembe akantu yorya ko bazi nimba ari cyari cy'amavoka, nimba cyari ikiki. Icyo giti yarakiravye Kristo, amaze kukiraba arabura ko icyamwa na kimwe gikurako. Bibiliya iravuga, ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo Kristo yaciye icyo giti yaciye akivuma. Amaze kukivuma cyahise cyuma. Bagarutse abigishwa basanze twamaze kuma. Agihoye iki? Agihoye kubera bidafise imbuto n'imwe, kubera kitama. Aho rero reka nce mberaheza nsoma Yohana 15 ku murongo waho uwa mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo, umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Umurongo wa mbere uravuze ngo jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Urumva ukuntu abikora? Urumva ukuntu abikora? 15 hatubwiye ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ngo ni jyewe nabatoranije, ngo nabasizeho kugira ngo mugende murama. Ubu rero intambara turiko turagwa nibijanye no kwama. Iyo rero bavuze ngo impwemu itera ubugingo, baba bavuze ngo ni ubuzima bwa mpwemu twakiriye, ni ubuzima Kristo twakiriye, ni ubuzima bw'impwemu twebwe twakiriye. Icyo tuvuga ko turico, icyo twirirwa turaririmba ko turico twakiriye, hama kigaca gitera ubugingo. Mu yandi majambo ni buriya buzima twakiriye bugaruka
igaruka mu buryo buboneka. Usomye mu Itanguriro hakubwira ngo umugambi w'Imana, Imana yari ifise yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, ibikwega inda hasi hamwe n'ibiguruka mu kirere, ngo n'isi yose. Ibyo ni ibintu bijyanye n'ubugingo. Kuko Imana yadusize kugira ngo tugaragaze impinduka ngaha ku isi, tuganze ibintu ngaha ku isi. Yesu Kristo yaciye avuga irindi jambo, aravuga ngo mwebwe muri umuco w'isi, muri n'umunyu wayo. Rero iyo bihereye ngo ubuzima n'ubw'impwemu, iyo bihereye ngo mu buzima n'ubw'impwemu hataje itera ubugingo, ntidushobora kuba umuco w'isi, ntidushobora kuba n'umunyu wayo. Mon frere, iki kintu ndiko ndavuga ntibisigura ko je namaze kucakira atova. Nibutse ijambo Pawulo yavuze ngo sinifata nk'uwamaze kugicakira, ahubwo nibagira ibiri inyuma nkafata ibiri imbere, aribyo nirukankako. Ni ukuvuga ngo ndasatira ibiri imbere nibagira n'ibiri inyuma. Ndiko ndabona iyo ndiko ndaja ndashaka kurwana intambara yanjye yo kwizera. Hacamuka ijambo rivuga ngo mufere, hari ijambo nshaka kuvuga rindi rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Rero iyo turimo turavuga ibijyanye n'ukwizera, tutariko turavuga ibijyanye n'ingaruka zo kwizera, cyane tutariko turavuga impwemu itera ubugingo. Twarizeye duhinduka abana ba mpwemu, twarizeye duhinduka abagororotsi, ariko ntibiherera ngaho, ahubwo iyi si atova. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta kindi kintu na kimwe muzoronka mu nesipesi y'isi atari ukwizera kwanyu, kandi ukwizera kwanyu ni ibikorwa mukora bigapresenta uko kwizera, ni ubushobozi bubasohokamo ab'isi bakabubona maze bakizera Imana. Mu yandi magambo, dukeneye kugaragaza impinduka ngaha ku isi, dukeneye kugaragaza ubuzima bw'ubumana ngaha ku isi. Ntidukeneye ibyo guhora turirimba ngo turabagororotsi, ntidukeneye ibyo guhora turirimba ko twacunguwe atatu dutanze, ntidukeneye guhora turirimba ko ibyagezwe ata kamaro bimaze, ntidukeneye guhora turirimba ko tudacumura. No. Ntidukeneye guhora turirimba ngo nta cyaha dukora. Ababiririmba izo korasi zabo tumaze no kuzihaga, iratwereka impinduka, kuko ubu turiko turagwana no kugaragaza impinduka. Iyi si irakeneye kubona umuco wacu. Ibyo guhora tubwira iyi si ngo nta cyaha dukora, ni ubupfu, ubugoryi, bisigura ubwo ni ubwana. Mu yandi magambo, niba ndiko ndavuga nabyo, hirya y'ibyo birashobora guhinduka ubwana, kuko mu minsi iheze ibijyanye n'ijambo ry'ubuntu nanjye narifata nk'ikintu cy'abagabo, ariko uyu munsi sindagifata nk'icy'abagabo, kuko mu bwiza nkajya mu bundi bwiza. Ijambo rihishuwe riguma rinkorera, riguma rihishuka muri jewe. Niyo mpamvu mvuga ngo ibi bintu by'inyigisho z'ubuntu ngo nta cyaha dukora, ni iby'abana, nta cyaha nkora, ni iby'abana. Uribwira ngo kudakora icyaha none, nimba utagikora ibyo se ibyo bimariye iki se? Wowe ugenda kubwira abapagani ngo sinkora icyaha, nta na kimwe umariye Imana, naturi muramarira Imana. Yandi magambo, ndashaka abantu bamwe bashobore kumva mesaje, kuko iyi mesaje irakomeye, mesaje Imana yampaye, kandi iyi mesaje irakomeye cyane rwose. Hari amagambo ngiye kongeraho. Umwami Yesu yaravuze ngo sinaje guhiga abakomeye, ahubwo naje guhiga abagwa. cyane umuganga ntacaronderera ukomeye, ahubwo umuganga arondera urembye, umurwayi kugira ngo amuvure. Yesu yacakomeza aravuga yandi majambo, aravuga ngo sinaje kurondera umugororotsi ngaha ku isi, naje kurondera umunyabyaha. Rero abavuga ko abagororotsi nshaka abahora kuvuga ko uri umugororotsi si icyaha, nubwo guhora uririmba everyday mu kanwa kawe, ibyo bisobanura iki? Uri umukozi wa Kristo cyangwa uri murihakana Kristo? Hano rero tuca dufata ibintu tukabigwiza tukabiteranya tubigereranyije n'ijambo, kuko Pawulo yaravuze amagambo akomeye avuga ngo tugereranye iby'impwemu n'iby'impwemu bindi. Iyo tugerageza kugereranya iby'impwemu n'iby'impwemu bindi, tukagerageza kuraba ijambo kuri serangura, hama Imana igahishura ijambo muri twebwe, tuca dutora ko abiriko bararirimba ngo turabagororotsi, abiriko bararirimba ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukiza,
ngo nta bindi ngo ntibituraba ngo twarahejeje, ariko bararirimba ngo nta cyankora ngo ukora icyaha ngo wa satani, ariko bararirimba ibyo. Abavuga ubwo butumwa nta na kimwe barimo baramarira Imana, nta kintu na kimwe barimo barasapotinga mu bwami bw'Imana. Baba bakwiye kurondera izindi bizinesi bikinira, kuko bari n'igihushane cya misheni y'Imana dusoma muri Matayo hariya ku gitabo cya nyuma. Ahandi Yesu ababwira ati nimugende mubwire amahanga ubutumwa bwiza. Abo barabyirengagije, ntibari mu byo mu butumwa bwiza, bari mu byo mu kuratira abantu ati turabagorora, bari mu byo mu kwikubita kubituza ngo je ntacyangora. Abo bikubita ku cyuma ngo ntacyangora, iyo siyo misheni y'Imana. Bitavuze ngo ni ikinyoma, si ikinyoma ibyo bavuga, ariko iyo siyo misheni y'Imana. Misheni y'Imana ni uko twama imbuto, ni uko twama imbuto. Mbega mvuga iki ndeka iki, nk'uko Pawulo yabivuze. Pawulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo dufise byinshi byo kumuvuga ko ariko bigoye isobanuro, kuko benshi bigize ibicu. So abantu bashaka kumva ibibanezereza mu bwenge bwabo, mugabo ntibashaka kwiyumvira inyungu z'Imana, bashaka kuraba inyungu zabo, ntibashaka kuraba inyungu z'Imana, bashaka kuguma bavuga ibintu biryohera imitima yabo, kandi baraba umugambi w'Imana wuzuye. Umugambi w'Imana wuzuye ni uko twama imbuto. Yesu Kristo avuze ngo nabasizeho kugira ngo mugende mura, iki ni cyageze, nabasizeho kugira ngo mugende mura. Yesu yaciye avuga hariya muri Yohana ngo amajambo mbabwira ni mpwemu, ariko itera ubugingo, itera ubugingo, itera ubugingo. Dukwiriye kuvuga amagambo rero ya mpwemu mugabo agenda gutera ubugingo, afise ubugingo, amagambo afise ibyamwa, amagambo afise ubugingo. Rero ibyo by'ubuntu bw'Imana no kuba turabagororotsi nyine, Imana yanyigishije kandi irambwira ngo mwebwe muvuga ko muri abagororotsi ari mwebwe nyine muri abakozi, mwe mwitwa abakozi, okay, ba bishop, ba apotre, ba pastori, bande ba evangeliste, ba profete, ba nabi. Abo mwebwe Imana yagendereye irambwira, nuko narindi ko ndanasoma n'ijambo, irambwira ngo mwebwe muri abantu batoya bose mu bwami bw'Imana. Mbaza umuntu aracu, mbega genda gute aho Imana ishobora kwitwa abakozi aribo batwebwe dukorera Imana, ko turi batoya cyane, turi abantu batoya mu bwami bw'Imana? Ni kubera iki? Ariko Imana yari yihejeje kunsobanurira, haciye akanya iransobanurira, arambwira ngo abantu bafise agaciro, abantu banini, abantu bubashywe, n'abariko baravuka ubwa kabiri, n'abariko barizera ijambo rya Kristo, b'abana bariko baravuka, nibo bafise imbaraga no gushyira agaciro no kurusha twebwe abakozi. None twe turi abakozi batarimo barabyara, wumva twoba tumaze iki? Tuvuga ubutumwa bwiza abantu bari mu byaha bihane, tubamire imbuto nziza, bave mu byaha byabo, baze bizere Kristo, bave mu rupfu baze mu bugingo. Ibyo byo kugoroka bazobisanga mu ishengero, tuzobibabwirira mu ishengero. Mugabo waratubirata ku ma YouTube, waratubirata ku ma Facebook, waratubirata mu isoko turenganye, mu kabare ugiye kugura agafana ngo ndamugorotsi ntacankora, ugiye kunywa karagasoke ndamugorotsi ntacankora, ugiye kunywa karimawe ndamugorotsi ntacankora. Ibyo ni ubupfu. Bano mw'ijuru ibahe umugisha abariko barakurikirana ikiganiro. Ndagushimiye mukozi w'Imana David, kandi n'ukuri ndagushimiye by'umwihariko kubera umpaye umwanya, ibintu nari mfise nkabishobora kubisohora numva nisanzuye kabisa. Uyu munsi dukoranye neza, kandi muhemu yera vraiment ibi bintu yarabirimo kandi nuba birimo kandi azobihoramwo igihe cyose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Ariko imbere yo kugenda hariyo umurongo wakomye ko nifuje yuko bawuhuza, kandi ndazi yuko ukiri mu urwo rusinga. Wavuze mu itanguriro hamwe Imana yarema ibintu ibihereza umuntu kugira biganze. Rero imbere yuko Imana irema umuntu, Imana yaravuze ati ni vyiza reka tureme umuntu mu ishusho yacu.
hama Bibiliya ivuga neza ngo Imana imaze kumurema yaciye imuhumekeramo impwemu y'ubugingo, uwo muntu acaba ubufise ubugingo. Rero nifuza yuko duhuriza ibi bintu n'ivyo wari kuravuga. Yego, urakoze cyane. Iryo jambo kuri inzu urivuga nibaza ko ntasubira kurisoma, ahubwo reka ndabihuze nk'uko ubivuze. Yesu yavuze ngo amajambo mbabwira ni impwemu itera ubugingo. Hariya naho hatweretse ngo yabahumekeyemo impwemu igira gute? Impwemu y'ubugingo. Reka rero ndabivuze neza byinjirane ngo nce nitahira, umugani wa ruti ngo nce nikorokera nce niziramo, yango ndabivuze nce nikorokera niziremo. Duceneza ikiganiro. Yes. Okay. Urabona ukuntu bihura, ukuntu bihura nguko. Itanguriro Imana ihejeje kubumba Adamu, hanyuma ihejeje kumuhumekeramo impwemu y'ubugingo mu mazuru yiwe, haciye haba ibintu kanaka bikoreka. Reka akavuge neza ikintu kimwe. Imana yaciye ihamagara ibikoko ati reka ndabe ko byange ku mugambi wanje wamaze gushirwamo ngiro. Ica ihamagara ibikoko abitwa amazina. Asome mw'Itanguriro neza, barabe neza bitoze abasomyi icyo yabwiye ngo ndemera kubinka. Icyo yabwiye ati uri nkama, aho nyene directement ni mama. Mon frère, tugeze n'uno munsi isi ndazunguruka ngo ngende mugabo ndamaze kuja muri Tanzania, nta hantu na hamwe ngaha mu Burundi wacu, nta hantu na hamwe bafashe amadarapo nk'uku muri Kenya baba namwe ndabibona cyane ngo nitwemera nta namwe ndabibona. Hallelujah. Amen. 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 Ndakumva. So ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo rero iyo ubugingo bumaze kuba mu muntu, iyo ubugingo buje, ubugingo impwemu y'ubugingo ni ibikorwa. Iyo ucukumva ako kantu ngo kandi gasubiremo, byari bishize gato gasubiremo ako kantu. Hallelujah. Amen. impwemu y'ubugingo bisigura ibikorwa. Rero Adamu amaze guhumekerwamo impwemu itera ubugingo, yaciye atangura kugaragaza ibikorwa, atangura kwitwa amazina. Ibikoko atangura kuganza, ya mafi yo mu kiyaga atangura kuganza bya bindi Imana yamuha kuganza. Ubwo nyine aba arabayeho mu mugambi w'Imana, cyangwa barashikije umugambi w'Imana. Uyu munsi rero abantu bizera ibintu byo guhumekerwa impwemu itera ubugingo,
ariko ubwo bugingo nta buhari, ubwo bugingo ntibabugaragaze, bakaguma bavuga ngo narahumeke mwe bitira ubugingo ndi umwana w'Imana bicyaremwe gisasa. Mugabo Yesu yaciye atanga ihani, yatanga icyagezwe abwira abigishwa ngo nabasizeho kugira ngo mugende murama kandi imbuto zanyu zigumeho, mugende murama, mugende muragaragaza impinduka, mugende murabera umuco bene wanyu, mugende murabera umuco iyi si, mugende murakiza ingwara, mugende muravuga ubutumwa bwiza, mugende murafasha aboro, mugende murakora, mugende murakora. Amen, amen. Mugende murama, umuco bisigura impwemu itera ubugingo. Ibyo birarengeye kuvuga ngo ndi umugororotsi, ibyo birarengeye kuvuga ngo nzankora, ibyo nta naho binahuriye kwanza. Birarengeye. Ndiyo. Ibyo rero nibyo bikenewe, hakenewe ubuzima. Umviriza ndakubwira, abatwitangiye imbere kera, ababaye abahizi kwibera, urati ibyo bakora, bavuga amajambo afatanye n'ibikorwa. Mugabo twebwe uyu munsi ni kugenda muri Karagasoke, ukagenda hariya muri Zarima, ukatutangura kuvuga ngo nta cyaha nkora, ndi umugororotsi, ndi umwana w'Imana. Ibyo so biratira ndi atakamaro bimaze, urabivuga nyine ugataha, no mu bwami bw'Imana nta n'amashiba gukomera. Mu bwami bw'Imana urabona, mumve mukozi w'Imana kubwira akantu, urabona ndakabwire n'abashobora kuzokumviriza kino kiganiro. Kuja ngaho ugahagarara ku gatuti cyangwa ugahagarara muri za Kariga cyangwa mu bajama cyangwa mu isoko ukavuga ngo jewe nta cyaha nkora, ngo ndi umwana w'Imana, ngo nta cyaha nkora, ngo ndi umugororotsi. Ibyo kubivuga ibyo mu bwami bw'Imana nta n'umumarayika n'umwe yo gukomera amashyi. Mugabo ubwiye ubutumwa bwiza umunyabyaha, wumvirize kandi ibyo byanditse muri Bibiliya, si ibyo nifonera. Ubwiye ubutumwa bwiza umunyabyaha arigera amenya Kristo, ukamubwira Yesu Kristo, ukamusigurira iby'ubwami, ukamusigurira ibyo gupfa kwa Kristo no kuzuka kwe n'amaraso yiwe n'umusaraba wiwe, ukamusigurira ukuntu yacunguwe, ukuntu akwiriye kugira umwami Yesu, akaca yemera ati ndemeye kwakira umwami Yesu n'umwami n'umukiza n'ubugingo bwanjye. Mw'ijuru Bibiliya ivuga ngo baca bakora umunsi mukuru, celebration, yataha abamarayika bagatamba, bakavuza n'ingoma, bakavuza ipendo, bakavuza ibitari, bakavuza impundu, bakagira umunsi mukuru kubera umunyabyaha umwe akijijwe. Mugabo kujya ngaho ukatura ngo ndi umugororotsi nta byaha nkora, bavuga ati wewe ubwo warapoteye, ntuzi n'ibyo urimo. Duniyani niho abantu mwe nabo bakwiye umviriza, nongere kwa kandi ndahejeje. Abantu mwe nabo bakwiriye guhabwa itike de placement ibajyana kuba mu ijuru, bave mu isi nta kamaro na kamwe ko kubayo, bagende kwibera heveni, bigumireyo kuko nta cyaha bakora, n'abagororotsi nibyo bavuga, nta bindi bafite bavuga. Urumva abo bantu nyene nta kamaro bamariye Imana, bameze nka cya giti Yesu yaraba akabura ko kwica yamurako. Rero abo bantu urumva nabo nyine burya bari kwegera ingorane, bacunze nabi, aka kantu kandi n'abantu bakuze, si ukuvuga ngo ni abana. Bamwe n'abamisiyoneri, abandi n'abapasitori, abandi n'ababishop, abandi n'abapotre. Si ukubasuzugura, mugabo bari mu gitondo bariko baraponda ibintu batazi, bari mu asha esheke niyo barimwo, bari muri misiyo y'Imana. Umbuza mbere yuko dusezerana, yes. yango ndagutume ntuma, yango ndagutume, ndakumva. wewe umumisiyoneri akomeye kandi iby'ikimisiyoneri bimaze n'igihe kinini, byo waranantanze kugenda kwiga iby'ikimisiyoneri, bimaze n'imyaka myinshi, ndabizi umukondane. ndakumva. Rero wa mugabo
Widakumva. aka kantu karakomeye jewe ndagutumye kandi uvyumve. Yego. Ushikirire umuntu bitwa Desire Missionnaire. Umumbarize misheni ariko duniani uko imeze. Umumbarize missionary icyo bisobanura. Hanyuma rero niyakomeza kuvuga ko ari umumissionnaire, je ku ruhande rwanje nimba ari umumissionnaire nyine by'ukuri nk'uko abivuga, ajya amajambo uriko aravuga muri groupe ngo nta byaha akora, ngo ni umugororotsi, ngo ibiki, ajya amajambo yirirwa aravuga, nimba ari umumissionnaire wa OG akanwa kiwe kugarike. Ku ruhande rwanje niko amamissionnaire avuga gutyo, je mu bamissionnaire maze kumviriza nta mumissionnaire avugira ibyo mu magroupe arimo abantu b'ubwoko butandukanye, nta mumissionnaire avugira ibyo mu kabare, nta mumissionnaire avugira ibyo mu isoko, nta mumissionnaire avugira ibyo ahantu ariho hose. Ibyo ni ibintu biraba abagororotsi nyene. Ngabo wewe umutima uramutsa akaca avuga ibyo nyene, nta rundi rurimi ndamwumva na sindamubesheye. Hariho n'abandi bantu benshi bota banshingira inahe bakavuga ati nakubeshe, niyo mvugo yiwe akimvuga iyi mvugo sinemera ko ari umumissionnaire, ndacishamo akarongo. Iyo mvuga zoza arayibwira Sezibera n'abandi babitahura. Nonewe ko wamuhamagara missionnaire akitaba se ntubumubesheye? Yine wewe n'umumissionnaire, none ko ariko yitwa uyu munsi rero zirageze reba zitwa gute? Zirahindimirisho. Sinzi ukuntu zirageze namba zigeze kuko ibiri Kirundi narakibagiye. Harageze aho umwe wese asama sinzi ukuntu babyitwa. Ubu harageze aho rukamba ngo batereye hejuru iki aho amagara umwe wese agasama gwiwe. Ubutumwa buramushyikiriye, ahubwo rero je ngiye kumusaba azobigusigurire mu kiganiro. Ahubwo cyane kumiraze mu kiganiro umuhe ba Valeri, umuhereze n'abandi bantu bavuga. Utegerezwa kuhaba kuko wantumye. Ubu rero ngiye kumubwira ubutumwa, hama ndamutumire mu kiganiro aze muganire uko mu kiganiro. Angorane. Sawa. Ntakibazo, ni byiza ko abantu baronka umuco w'ijambo. Nukuri pe, urakoze kandi ngushimire kubw'ijambo ryiza udushikirije uyu munsi. Je ku giti ciwanje nafashijwe kandi ndizera n'umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze yungutse ibintu vyinshi, yafashijwe. Rero dusengere hama duheze ikiganiro cacu. Mutumishi wa Bwana Yesu. Amen. Data mu izina rya Kristo ndagushimiye ubuntu n'urukundo rwawe, ndagushimiye igikorwa wakoze ku musaraba. Ndizera yuko umwe yoba yumvise ubutumwa bwiza agashobora kwizera izina ryawe, yoshobora kwakira umwami Yesu, yoshobora kwakira izina ryawe Kristo akizera ko ari wowe mwami, agahinduka akemera agakurikira inzira yawe, kuko icyo ukeneye ari uko umunyabyaha yokizwa agashika ku kugororoka. Mwami, ndasengera abatarizera batarakizwa, nimba ari uwo ushobora kumviriza ubu butumwa bwiza atarizera izina ryawe Kristo, yakire kwizera izina ryawe, yakire gukizwa, yakire guhindurirwa ubuzima, aje mu rwego rw'abagororotsi, aje mu nzira
yabagorotse aje mu bana b'Imana ahinduke yizere izina ryawe Kristo Yesu. Kandi ndizera yuko mwami Yesu uzokumviriza ubu butumwa bwiza wese azofashwa nabwo, niyo abatarakizwa azofata decision yo gukizwa. Ni mwizina rya Kristo Yesu nsenze nizeye, amen. Amen.